Jewe nitwa Nzeyimana Gaspard, navukiye ku musozi wa Aremeza, komine n'intara ya Bururi. Maze imyaka 75 y'amavuko. Egome cyane umwana wanje yaguye ngaho i Buta, yitwa Kanezere Pacifique, yari mu mwaka w'12. Icatumye babita abamaratiri, jewe ndagisigura kandi nkagishingira intahe nk'umuvyeyi aba hagufi y'iy'iseminari, kuko nabibonye nuko nivyanshikiye ubwo nyene muri ico gihe ubwanje natanguye kwemeza ko abana ari beranda, kuko umunsi itariki 30 z'ukwezi kwa 4 1997 mu gatwenzi ka kare havyutse imvura y'isegenya nyamwinshi, ariko muri iyo mvura y'isegenya haduka inkoho zidasanzwe ndetse nushaka turarandamuka, ndibaza mbega tubigenza gute, tujahe? Je naba hafi yaha ni hakurya y'Iseminari, mbere uri kuri centre pastorale, urashobora guhamagara muhiri wanje abantu bakakwitaba. Rero catumye abana nemeza ko ari beranda, nivyanshikiye bwanje, jewe ubwanje uyu. Ico gihe natwara zone Bururi. Urumva ntambara ivuze, inkozi ko ziravugura umutware, nca mwumva ko ntashoboye koroherwa na gatoya. Ndandamutse numva inkozi ko ziravuga, aho muhira nari mfise utubondo 3 tw'abakobwa tutaraja muri secondaire, ariko uyu muhisi wanje na murumuna we baza bari muri secondaire, umwe yiga ngaha mw'iseminari, undi yiga muri lycée mu Rumonge. Bishitse gutyo rero umufasha wanje nyina w'abana aca arambwira ati, Ibara riraguye kubaho ngo duhungire mw'iseminari Buta. Je ndamubwira nti tuje mw'iseminari Buta, wumva ari ingozi ziriko ziravugira, we duhunga umuriro duhungire mu wundi, ngo dutere twambuka tugenda iyo. Ndagenda aho rero nagiye gutyo, mfata agahuzu nambaye gusa, abana bafata ukuntu, ndafata ndarabadi intambara irateye. Hari dufaranga nari mfise, hari nayo nari mperutse gutoza, nategeza kuja kuversa ya effort de guerre. Ayo sindafata gutya, ayi wanje nitirirwa jampereza abana umwe ntituzi iyo biza gutahira, umwe wambutse ukagenda ukubundi akagenda ukonyo ukagenda uku, muzokwimenya Imana nizo tugaruka. Vyarashitse rero turaduga ahantu, dushitse ahantu hejuru duhurana n'abantu. Gituma mvuga n'abana baradufashije ni beranda koko, duhurira n'abantu abahutu n'abatutsi biza Kiremba iki bahunze bazi none abo nyine ko izo ngo zavuze muri abatwenzi cyari gitangaza. Bahunze bacabana te chef de zone, bacambye ati rega mutama twebwe
n'amatungo yacu n'inka twazihunganye none wewe uzitaye ngo bazimare erega igihugu kiri mu ntambara atiraba ingene ubigenza ugenda uzani uduka twawe ntuzingene bizogenda sinzi nayo mfise umuhungu wacu akuze nyina caramubwira ati mwabinyaganwa nkamwe abandi bazanya amatungo yabo subira muhira muje kuzana inka amakuba twabonye twe n'uwo mwana amakuba twabonye turiko turegereza muhira kirango abari bafise miya yahajya ku gatwe hejuru baratubonye kandi niba tubone abenshi kuko abenshi barimo bavuka muri aka karere bari bazi ko hajya ari kwa Shebudozoro batombereza inkoko kuri twebwe niberanda kuko twe n'uwo mwana twatezwa gupfa nkabo ariko twarakize nibaze ko ari kubera byo nicyo kintu cyambere natanguye kubona ko abana liberana bo baza bapfuye tutaje ntabizi rero ico gihe njambwira umwana ndyama hasi wambaye baturotse baduhenze inzorode kutubwira ngo tugaruke mu ntambara ngo turondeye amaka ari byo twaronse tugomba gusiga ngandi ryama hasi turarambara hasi turagendesha inda heba ndisubire tuca turiruka turateba rero turiko turagenda guhamvya wa muryango wanje n'ababa bene gihugu bapfuye mu mihingo niho nashika ahantu ngaca mbura n'abahungu bane arme umugabo afise impuzu zabatabukiye ko ikindi kurumva koko nyene bari bamaze igihe bari mu ishamba tuhuye abiniko bari nkajya ku mpande gatoya nanya abana banje barindiye bati turabe ko bazana inka bazabona tugarusa uko ataco tuzanye bacabonanya abantu bambwiye ngo abo bantu bane bambwiye ngo zana itabi abandi bane banje nabitabana banje naho kandi bangana nabi wanje tibane banje nta kuva nitwa izina Gaspard sindasogota je kuva nevuriwe kuntu sivyo titabi sinigeze ndabikunda ndatabi mvise umwe uwo muri bo niwe yankebuye ngo gitama kwaba kubyitabi n'ubivyo ari byo reka ntavyo namenye ngokora mu mfuko agatima kaca karagaruka cyane bakora mu mfuko ko ari gutanga amafaranga nafata bya bindi bya effort dogerera rimvize nyandahereza gutya urumva babiri nibo banya français mugabo bandi babiri bakagenda inyuma bari inyuma yabo gatoya kumbe harimo umukuru muri abo ntavyo narizi acabwira ngo caporal ngo atanze itabi muri karengane kwagende jewe nyanda rengana gutyo ndenganye byangendeye gute nagize ndi ndaruse yimvingira ngo simfu no munsi ngeze imbere gatoya bahije kuko umwe yaciye akubita ikibada atwaranya mahera ndamuhaye uno mushifu wacu arakira ngeze nkajya adipa bacabongira barampamba ugaruka ndagaruka rero umwana wanje w'umukobwa mutoya na madame bati yaje kwasubira inyuma bagira bamwice none ko yari yabahaye amafaranga nibiki batangura kurira vyangendeye gute bambwiye ngo turiko dukorera igihugu kuraburi imvura turimo niki namwe miyamisa makota amajinitsi kiniki ngo kura bane banje nkuri imbere y'abantu n'umuntu ngo nagutya nkuri impuzu nambaye gukura zanumva umwe avuze ngo ote imbécile sinigene nazikoroye nta sinobabwira ingene nazikoroye nakoroye ntabona ntagira kuno umukobwa wiwanje niwe yaciye antabara nterera kwa gatenge
nigiwe imbere gatoya bandekuye, nigiwe imbere niho bene gihugu abahutu n'abatutsi nukuri bagira ngo chef de zone urahatswe habamo umuhungu umwe ambwira ngo organize aba bantu bawe kubajya abantu bane banyagiwe kujya bariko barajugumira bateteye nibatwisha ngo batumare tubake sijya ngo ntibariko baradusiga nabo nyene tugwane bice nka babiri canke batatu abandi tubatabare abene gihugu twari kumwe ntane nanyanka zabo baciye basiga hano shabariruka ngo cyo kugwanya abantu bafise ingona nawe tango ufise ngo umwana wa nakara arasaza arahumye kandi ubwo yari umututsi yambwiye gutyo yanyagiye gutyo talaba netugire gute tuca tubandanya tugenda bukebuke tugenda n'imbere gatoya nko ku metero nk'amajana nkangahe twaciye duhura n'abasoda b'ingozi baragaheza gikwa abantu nibo bandokoye nibo bamfashije aho ikambi ingozi barambwiye ko abasoda b'ingozi kandi barambwiye bati buramatari yatubwiye yuko hari mu chef de zone ari muri akarere tuze kubaza ko akiriho batuba bamwishe aho yavuga jewe rero bo baca bambwira ngo uri chef de zone ngo na chef de zone yitwa ukuntu kuko tubonera ntirega ni jewe ngo ni wewe ngo bimeze gute ndeka hari abantu bane barambakije kandi bankoreye amarore kuko bene gihugu baciye ndabashikiye baciye bampa impuzu nambara nico gituma nico conyene ndavuga ntababana niberanda kuko ivyo bakoze bapfuye bagira basubira jewe vyarankoze ko vyarangiye uko nabene gihugu baciye bamfata nkuko ntibigeze banyereka ko ndumuhutu canke nabo banyereka ko abatutsi nagatoye kandi ivyo vyaradufashije muri aka karere vyaradufashije gose cyane ni gitangaza novuga ico ufasha abarundi byatanguye kudufasha ico gihe nyine kuko igihe c'amaziko harabaye ibitangaza bidasanzwe harabaye gucanamo kudasanzwe bace bambwira ngo ubwo buyukira batumaze nanje nabuze imfura yanje mugabe ico no babwira cyo umuvukano wabo bapfuye bafatana mu nda byaramfashije ku bwanje birafasha n'aka karere ico gihe uwo munsi cyatanga kudufasha ino twebwe ababa muri aka karere mbere hari haduze milice de vengeance kandi bafise abantu baba éclairé bavukino ngo baza kwerekana ingo z'abahutu bavuga ngo abahutu nibo bari complice ngo baraje abo bantu basubiye ariko Imana yaradufashije iradukingira gose umuvukano wako ndakubwire nyakuba iyo bakaza gucanamo aha babana iyo bakaza gucanamo aha muri aka karere haba ari umunyota ndacari gushoboka haba hari kuba umunyota kuko ivyo vyabo bagize vyaciye bifasha iyo milice yari yaduze baciye barokonesa ko je baravuze bati nzi patrice akaranya guheza go no yavuze ati ngo Gaspard ngo hano turi bari kumwe n'umukuru w'igihugu à l'époque w'ico gihe yari yaje gushikira ibikorwa vy'amaziko baciye bavuga ati cyane umuhutu yabuze umwana wiwe w'imfura muzane hano cyangenda ariko kare bari bankumiye bangita ko nditwa nuwo muvukano iyo bakaba bari baracanyemo twari kunyika byaradufashije rero byaradufashije aho ku ntango nuno munsi niragira dufasha uwo munsi ko haramarira uwo munsi ntimubona ko hari nanga n'indirimbo n'ivyo no gutamba byaradufashije biraduhishimwe ku barundi ndetse twuba aho mu rundi wese ari yo fata iryo ragi ry'abo bantu urundi bwokira gose cyane
gose cyane gose, ndabihamya gose cyane, vyodufasha kandi ndavyemanga kubivuga no kubisubira kugira ngo n'abazovuka ryari umutima w'amacakubiri ivumwe ntuzosubire ufutwe burundu, kuko noneho twese tuvuga kuri Adamu, sinumva ico twokwirwa turapfa amazuru, niki naco bidufasha na gato. Ico tubwira abandi bavyeyi nuko ibibondo vyaguye ngaha Buta vyapfuye bishirana ahandi, uko twavyumva ahandi ayo macakubiri yararandagata gushikaho benshi bahunga, abandi bagira ko ababo bapfuye bagira bati turumwe. Arico gituma n'abavyeyi bahandi boba barabuze two basaba ko menya ko ikintu cyose kiba kuko Imana yagishatse, vyabaye ishaka ry'Imana. Ko vyabaye ishaka ry'Imana, twosaba Imana tugasenga twese, Imana ikagerageza kurandura uwo mugera w'amacakubiri muri iki gihugu cyacu. Icambere nshobora kuvuga, nsaba gose cyane, nka jewe ndi umuvyeyi nabuze imfura, uzi ico bita imfura arakizi, bamvuniye ku muheto, ariko kubwanje nk'uko abana banje bacu bapfuye babivuga, nabarekuriye ataco nsavye, kuko nk'imfura yanje nta giciro nocira ngo noronka noshobora kugira. Ico nsaba leta nuko yokubahiriza igarondera icoshoboka carico cose, ikarondera icoshoboka bidaciye mu ngimba, bidaciye mu kuburana, bidaciye mu ikabona ikarokonesa iti abavyeyi Buta, aba bantu b'Ibuta, aka karere k'Ibuta, ahantu habaye isanganya, twoha girwa ukuntu turetse eklezia iri kwiravyishiramwo na leta nayo ikabona ko abo bari abana b'igihugu bari gukorera igihugu, none ko bitashobotse bakaraba ikintu. Donc ntibibe ibintu ubuharagwa eklezia gusa, na leta nayo ikabona ko vyari bibondo vyayo, ikaraba ico yokora atakintu kirinze kugira. Tugire Kristo. Nagomba no kurinsa na jewe muri jewe nko muvyeyi naburi hamwe n'abandi, umuntu ntarishwa ndashumba, umuntu ni munini gose cyane. Ico nobabwira, ikintu twaronse, ikintu nemera twaronse kandi ni kinini gose, ni iteka rinini, twemere ko arabamaratiri, namba ko twemere ko arabamaratiri, nitureke kurihisha, twemere dutanga imbabazi ko abana bacu bapfuye babivuga bati bababarire, ntibazi ico bakora. Aho rero umuvyeyi wari wese yego kibondo kirababaza, nosaba ko yotekana kagira ituze, kabona ko umwana we yapfuye avuga bababarire, ntibazi ico bakora, natwe abantu reka tubababarire ataco dusavye. Nyakuba urakoze ko kibazo kiryoshe gose cyane, ntugire ngo ndiko ndabivuga ngo sindabazi ngo ntitumaze kubonana. Ciwe ndazi wararongoye uwo mugwi waje kuduhekura, turamaze guhura, tumaze kubonana. Mugabo umunsi wa mbere duhura vyahazwe gutera ingorane, twe nawe, yaba we yaba jewe, ntibyakunze kuko
kugwana mu nda byaratunaniye, harashika habaye ikintu cinduze turamukanije gutya, numva igitima ciwanje giseka, nagwiwe naco giseka du ariko nukuri Imana yaradufashije jewe nawe naco je nagira ngo nkuraho ko byari umuntu akomeye, umutegetsi akomeye gose cyane mu gisirikare, mu grade yo hejuru gose cyane, ariko twarashoboye kuyaga, n'uyo duhuye turayaga. Je yarigeze kumbwira ngo Gaspard ngo ntuzutishiremo ngo yari avenema politique. Avenema politique usanga ibibondo muri twe twarukanyika. Naco Imana irakubabara. Nukuri ntugire ngo nitwa sinda uwo yararongo izo ngabo yavuka ku mutumba mvuka ko ndamuzi aranzi, nico gituma mvuga nti abantu bo kwihangana bakata ikizobagira abamarite, nico tugomba kuba abamarite, nico nuko natwebwe twababuze twokwiyumvamwo ico bakoze tugayikurikirana. Ndamuzi namuzi kandi naramurekuye, ntaco namusavye.